Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Abantu barenga amajana abiri nibisekeza ndondeza ryemeza ko babuzwe irengero mu Burundi kuva mu 2016 mu gihe kuri uwa mbere igenekerezo rya 30 Myandagaro isi yose izohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ababuzwe irengero. Mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 28 Myandagaro mu 2021 twashimye kuvuga ibijanye n'ico cyaha cyo gutuma abantu babugwa irengero, icyaha gikorwa n'abari mu nzego za leta hamwe n'abacuditse na leta nyene. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Mbega kugira ngo bivugwe ko umuntu yabuzwe irengero biba vyagenze gute? Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rirabisigura nk'uko tubibwirwa na Eloge Divin Remesha. Kubwa ONU kugira ngo havugwe ko umuntu yabuzwe irengero aba yahagaritswe, yapfunzwe, yanyurujwe canke akabuzwa umwidegemvyo mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, bigizwe n'abakozi ba leta canke bikozwe n'umuntu canke umugwi w'abantu bahawe uruhusha canke bashigikiwe na leta. Ivyo bigakwirikirwa no kwihakana ivyabaye no kwanka kuvuga iyo wafashwe ari agashigwa aho amategeko abatagishoboye kumukingira. Muri ico gihe ku ruhande rwaryo ishiramwe mpuzamakungu Amnesty International rivuga ko mu kibano canke mu nshuti bataba bagifise amakuru y'ababo babuzwe irengero inyuma yo gufatirwa mu mabarabara canke mu mihana yabo. Kenshi ababuzwe irengero ntibaheza ngo basubire kuboneka, n'ikibarindiriye ntawoheza ngo akimenye. Kenshi baraborezwa igufa bakaruhira kwicwa. Kubugwa irengero bisigaye bikoreshwa n'abafise ubutegetsi nk'umukenyuro wo gutera ubwoba. Ubwo bwoba buraheza bugashwara abegereye imiryango y'ababuze ababo cyo kimwe n'abanyagihugu muri rusangi, nk'uko Amnesty International ribandanya ribivuga. Mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 abenshi mu batavuga rumwe na leta muri politike, abaharanira agateka kazi na muntu, umumenyesha makuru n'abandi banyagihugu barabuzwe irengero. Ubutegetsi bw'u Burundi nabwo gushika no munsi bukaba atamatohoza kuri ico cyaha burakora, gushika naho buhakana ko atawubugwa irengero mu gihugu. Ishiramwe Fokode ribicishije mwisekeza ryaryo ndondeza ryerekana ko kuva mu mwaka wa 2016 abantu barenga amajana abiri babuzwe irengero mu Burundi. Muri abo abagera kuri 30 babuzwe irengero kuva mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Kuva mu 2016 ishirahamwe Fokode ribicishije mwisekeza ndondeza ritohoza ibijanye n'ababugwa irengero mu Burundi. Bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba na Television Renaissance babajije urongo iryo shirahamwe Pacifique nini nahazwe kwibiriko biraba muri kino gihe bitoba bisa n'ivyabaye inyuma y'amatora yo mu 2010 aho abanywanyi ba FNL aribo vyakoze ko cyane. Akanya kose uzamumva ngo hari umuntu anyurujwe, uzamumva ngo hanaka ngo hari umuntu yahagaritswe, uzamumva ngo hari umuntu babuze iyo yagiye, wabaza baribo no muri kino gihe ukumva ni abanywanyi ba CNL ya Gatogwa Sanyene, hakabamwo n'abanywanyi ba MSD n'abandi atavye imigambwe usanga iri kwiravugwa ko barimwo muri kino gihe. Umuntu rero arashobora kubona ko hari hisano, mugabo umuntu akabaho n'ibihushane. Ibihushane nuko mu 2010 ibiziga vyaratorwa vyaraboneka n'inyuma yaho, ariko muri kino gihe abantu baranyuruzwa ntawumenya iyo bajanywe. Ico nico mbona ko bitandukaniye ko gusa nayo ubundi mbona ibiriko biraba bifise ishusho rinini cyane. Hanyuma uravye insiguro ishobora kuba iri nyuma yavyo, mu 2010 umva ho twari tuvuye mu matora nyene kuko byarabandanije 2011 12 gushika kuri 13. Intumbero yaboneka kwari ugusambura gose imizi n'inkingi z'umugambwe FNL ya Gwasa, kuko batinya ko uwo mugambwe ushobora gukomera bagasanga mu yindi myaka barahiganywe, bashaka guca amaboko Agatongwasa abura bakoresha mu gihugu hagati. Hanyuma n'abantu baba FNL batinye babone yuko kuba mu mugambwe bishobora kwakwegera ahubwo batere bahungira muri CNDD-FDD. Nivyo vyaboneka ico gihe kwari ugutuza
aba FNL no guca inguvu uwo mugambwe. Pacifique Nininahazwe avuga ko naho ubu ivyo kunyuruza abanyagihugu bije inyuma y'amatora nko mu 2010 hariho uwundi mugwi w'abanyuruzwa wiyongereyeko. Umuntu aravye ko amatora aheruka yagenze biraboneka ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora kubutinya cyane CNL. Bakaba rero bagenda gahoro gahoro bagenda bafata abantu bafise ico bamaze muri uwo mugambwe, abantu bashobora guhuza abantu benshi, abantu b'inkerebutsi. Ndavye nk'ivyashikiye Elia Ngomirakiza atwara umugambwe CNL muri commune Mutimbuzi, yari umuntu w'inkerebutsi twebwe twari tumuzi cyane, twaraganiriye kenshi, yaratabarije abantu benshi cyane bari bagiye banyuruzwa muri uwo mugambwe. Yari umuntu wumva ko yitwararitse umugambwe wiwe, yari mu mugwi w'abajejwe umutekano w'ingendo za Gatongwasa mu gihugu hagati, kandi muri iyo serire y'abajejwe ingendo za Gatongwasa siwe wenyene, hari n'abandi dufise bari bagiye baranyuruzwa nka kujya kwa Elia. N'abandi rero bagenda bafatwa bo muri CNL n'abantu bona baba bafise akamaro kanini muri uwo mugambwe. Uwundi mugwi wa kabiri w'abantu baboneka bariko barabuga irengero n'abantu menga begereye MSD n'abashobora kuba begereye umuhari Red Tabara. Muri kino gihe biboneka ko ubutegetsi umengo burafise ubwoba bw'ibitero, bukaba butabona abagira batere abaribo, ukacumenga bugenda buracacisha canke ntawe umenya ko ari ibintu vy'abaregana canke ari ibinyoma babesheranira. Mugabo hari ico kintu c'abantu ariko barafatwa bagirizwa ngo barakorana n'imigwi y'abagwanyi. Jere ngirageje gusigura ibiriko birabubu, mbona ko bwa mbere harimo iyo ntumbero y'ukwaka inguvu n'ubu umugambwe CNL no kuwutera ubwoba, hakaba n'intumbero ya kabiri y'ukwikeka abantu bo bashobora gukorana n'ikiroberi n'imihari y'abagwanyi mu gihe ubutegetsi butabona abo bantu abaribo, bukamera nk'ubucacisha bukaza burafata abantu benshi cyane. Impanuro yonyene no utanga nuko ivyo bintu bihagarika, kuko be nivyo no muri kahise ntaco vyashoboye gukiza, ahubwo bitera bigwiza abashavuye, bigwiza nabo hava baja no muri iyo mihari kubera ishavu n'akarenganyo kaba karimwo, guhonyora agateka kazi na muntu ku buryo bukabije be nubwo bivyara akazika mu mitima y'abarundi, ejo kashobora kudushikana ahantu habi cyane, aho nubwo butegetsi butazoshobora kubihagarika. Mu butumwa bujanye n'umunsi wahariwe ababuzwe irengero bucu himbazwa, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU avuga ko ico caha kibandanya gikoreshwa ku isi rimwe rimwe nk'icitwazo cyo kugwanya ubwicanyi n'iterabwoba. Ariko Antonio Guterres agasigura ko ugufata umuntu akabugwa irengero bibujijwe mu buryo ubwo ari bwo bwose n'amategeko mpuzamakungu. Aha rero akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Turabashimiye mwese mwaduteze abiri, mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.